iyo organe izoba ijejwe kuraba ko ahantu hose begeranya amadone ya caractère personnel, haba kwa muganga, haba mu mabanki, haba mu entreprise, haba muri etat civile, aho hose ko ariko barabikora bakurikije amategeko. Ko ya madone jewe natanze muri etat civile batariko barayakoresha kugira ngo banjane ku marezo sociaux bavuga ivyo bishakiye bakoresheje ya madone, kugira ngo uzoba yakoze iryo kosa ashobore guhanwa. Kuko jewe muri etat civile nayatanze kugira abankoreye carte karangamuntu, sinayatanze kugira ngo baze kunshira ku marezo sociaux. Nivyo rero ni le contrôle nico izoba ijejwe. Dufate rero nka limitere ni agence ya télécommunication iri sous le contrôle ya ARCT. ARCT irafise ivyiraba ko iyo limitere iri kirakora ikurikije amategeko dans le domaine ARCT ikoreramo. Hanyuma rero iyi agence nayo ya protection des données à caractère personnel ntizoja gukontrola limitere uko ikora. Oya, ntizobaza ngo mbega ya mafaranga ategerezwa kuva ku munota umwe aja hana yagiye. Oya, si vyayo. Iyi agence yo izogenda kuraba yuko ya madone begeranya y'abakiriya kugira baguhe ya carte SIM batariko barayakoresha mu bindi nta kindi. Donc yoyo igira suivi de l'usage de traitement ya madone enregistré gusa. Ivyo bindi vya fonctionnement ya limitere ntibiraba. Niyaja muri banki mbu ntizobaza ngo mbe mumaze kunguka ngahe ngo uyu mwaka mwungutsa ngahe. Si vyayo. Yo izoraba gusa yuko ajya madone begeranya kugira baduhe nomero ya konti ko atakindi kintu bayakoresha kinyuranije nico bayegeranije. Kuko arashobora kuboneka umukozi muri bankobu canke yindi banki akaja gutora ya madone we wajanayo ugasanga rikara yakoresha ibindi. Aho rero amategeko aca amuhana. Mutirere ASCT niyo agence. Murumva ko nyakubahwa mukenguza amateka mumva deja les fonctions ziratandukanye. Hanyuma rero contrôle. Ibi byose bizoba biri interconnecté. Deke ibwirizwa ryemejwe rigategwa ku mukono, hariho imisi yatanzwe kugira ngo umuntu wese yitwa responsable de traitement des données à caractère personnel azobe yamaze kwiyaregistra muri iyo organe. No umwaka po ntuze public ahandi ba service mego na mezi 6 biranditse ngaha muri ineguro yibwirizwa. No kuvuga rero abantu bose bazi ko bagira traitement des données z'abantu bazaba bamaze kwiyandikisha muri iyo agence muri ico gihe cyatanzwe. Ico gihe rero agence izobiri ku kazi. Byose bizoba biri interconnecté. Agence ni bizoba ifise siyeje hani Bujumbura. Singombwa kugira ngo imenye amadone yibiri mu Ruyigi ko bazorinda kwideplacer ngo bagende physiquement. Ni communication. Le contrôle kenshi na kenshi ibintu yari vyiza nta kibazo. Bitangura komera nabi yo hagiyemwo akabazo. Nabo izorondera enseignement. Jewe bazokwagisa ari uko ushobora kubabwira nti bako murandabira hari ahantu je amadone wanje barayakoresheje uko. Cyangwa ronse enseignement aha bariko barakoresha amadone mu buryo butajanye na yategeko. So kuvuga reko buri munsi bazonda batonda ahantu ngo mebwe RCT ngo ni muduha amadone mufise. Oya, le contrôle izoba ari memarinyi. Kuko n'amadone azoba ari interconnecté. Ce n'est pas un contrôle physique. Ntidutahure contrôle ngo ni yayinda avuga ngo pression. Oya, ni contrôle iri interconnecté. Ashaka kubabaza bati aya madone none ARCT bobo bakoresheje nk'amadone yacu kandi ARCT niraza ko nabanyene ni correct amadone no zero control ya telecommunication. Dufate nk'umugihe bafise amadone nabo bakayakoresha mu buryo bunyuranije n'iri tegeko. Iyo organe yo kwagisa kuko nta na hamwe yimiriwe gukorera l'essentiel uviyo iri tegeko nizera ko atanumwe itegeko ridafata. Mu gihe rero nabo nyine bo bafise amadone rero bakayakoresha binyuranije n'iri tegeko nawe nyine mugabo mwumve ko iyo control si control physique. Ntibazoja muri presidence ngo nimutubwire ngo ibyo muri oyaye ni interconnecté. Bashobora no kuzoza bababaza kugira ngo bahane inkuru kuri ayo madone.
hanyuma honorable arantunga nibisizagiye cyane rwose ubwani honorable hano wicaye hano Leonard yabajije ati okay ni organe hanyuma honorable Rokadire ati agence chargée ya protection muri ministère ya chachiye kijana n'ikibazo très honorable ego en fait iyi organe ntizoba iraba amadone yo muri ministère de l'intérieur gusa dushaka no gusanga ibi dufise muri ministère de l'intérieur ari akantu gatonya cyane kuvizobigera murumva ko ibi byose vya interconnection n'ubuhinga bwa none ahantu rero bafise rero abantu bashaka kubikurikirana neza ni muri économie numérique nayo ntiri muri ministère de l'intérieur iri muri ministère en charge des finances nico gituma rero bazobikurikirana ni ibintu by'ubuhinga gusa si ibintu bazogira donc ibi tuvuga byo muri état civil ibi bya rusansuma dushaka kuzosanga ari akantu gatonye ko murumva n'amadone menshi cyane gose ahantu hose bakorekta amadone y'abantu hose bazoba bari concerné par iyi agence donc rero état civil iri muri kimwe muri ibyo bazoba baraba ushaka gusanga byinshi bazoraba biri mu zindi ministère gusumba meme muri ministère de l'intérieur nico gituma rero iri loge ahantu hari ubuhinga bwa none kuko iritegeko nk'uko mwabibonye buba abakenguza amateka rijanye n'ubuhinga tugezemo bwa kino gihe aho rero twemere neza yuko kijya gisata ca economie numérique gifise ubuhinga cyane muri iyo domaine gusumba muri ministère de l'intérieur hanyuma tira collecte des données bazogira responsable sous-traitant ico ngirango très honorable yaba agaruka kuri ka karorero ka Brarudi responsable de traitement no wese yegeranya amadone y'abantu bari munsi ya majana abiri yitwa responsable majeur de traitement à partir de 200 or Brarudi irafise abarenga amajana abiri aho mabanke ugiye kuraba abakiriya bafise hari abagera mu bihumbi majana mumva ko n'aba responsable de traitement majeur muganka cooperative nogira muhira n'abana biwanje iyo ntiyo kwitwa ntuzenye responsable de traitement majeur ica yitwa responsable de traitement gusa kuko tuba tukiri bakenye hama umusutreta rero n'umuntu yegeranya amadone pour le compte y'uwundi muntu uretse niyo Brarudi harashobora kuza umuntu d'ailleurs ivyama byabaye hakaza umu-entrepreneur avuye hanze agaconclure un contrat avec le gouvernement pour l'exécution d'un projet hanyuma akaba yibereye mu Burayi acarondera umusutreta hano ati urankurikiranira iyi projet ngaha même dans la collecte y'izo données mugiye kwegeranya amadone iyo entreprise yiwe y'abantu bagize entreprise si bazobikora yibereye hariya il est le responsable wa mbere w'iyi entreprise mugabo niwe yasavye même la collecte des données ariko hariho undi muntu ariko arabikora ngaha mu Burundi pour le compte y'uwo muntu yasinye iyo contrat uwo rero n'umusutreta kandi la sous-traitance iri mu madomene menshi honorable premier vice-président du Sénat yavuze ati birakenewe itegeko ribaho tariki izo données zizotangwa gute ibisabwa n'ibiki mwumvise mwubaha honorable yuko amadone asabwa mu bisata byinshi ninaja muri état civil nzotanga amadone akenewe muri état civil ninaja muri commissariat général de migration nzotanga yo bakeneye muri commissariat général de migration ninaja muri PCR uko nyene ninaja kwa muganga nzotanga yo bakeneye kwa muganga muri banque de même donc rero selon aho ugiye gutanga ayo madone na finalité ya ico kikogwa amadone utanga yakenewe kwa muganga twanga ayo kwa muganga ivyo rero bishimikiza ati ibisabwa nibihe niyo consentema kono kwa muganga hariho nabo n'abantu numvise umengo ngo ntibategwa inshinge hariho n'umuntu akubwira ati tugutera urushinge akavuga ati oya
amadone rero kugira bayegeranye nuko d'abord uba wavyemeye hama bakubwiye ico bagomba kuyakoza bagira bankorere karanga muntu ntibazonsaba ADN enfin karanga muntu yisanzwe yamazina nashatse fiche gusa bagomba bankorere fiche ibyo byose nibaza yuko muri kuri passport ego biba bikenewe kuja mu mugabo ce n'est pas la priorité ya ADN nibashaka kunkorera fiche yo kundungira kurondera attestation muri commissariat général d'immigration nibaza ko bitazoba ngomba ko bambaza profil ADN donc ikintu cyose gitangwa muri domaine selon les informations bakeneye nico bashaka gukora uwo muntu azogira accès kuri ayo madone neza cyane biranditse muri no nteguro y'ibwirizwa yuko uwo muntu ayo madone ega nzoza kuraba yuko kuvyo nakubwiye ndashaka kuza kuraba ivyo nakubwiye utanyongereye ko nakimwe canke urashaka guhindura ugasanga jewe nitwa ndaruzaniye asanga ari umuntu yaje agahindura akanyita ndarusanze donc rero umuntu wese afise accès kuri ayo madone neza abarayiwe aje kubwira responsable de traitement ndashaka ya madone yanje ntangorana kandi ayamusabye ngo ayamuhe hariho n'amadere hariho n'ukuntu bayasaba je ndashaka kuja kuyasaba kugira ndayakoresha ikindi kintu responsable de traitement ategerezwa kuyama kuko abara amadone yiwanje mugabo wewe nta burenganzira afise bwo kuyakoresha ikindi kintu ntabimubwiye tutavyumvikanye hanyuma mutiro sansu meheruka ego yarabaye mugabo nyakubahwa premier vice president du Sénat iri tegeko ntiryari bwabeho nabwiye nti gushika uyu munsi nabo bikoresha mu buryo bunyuranije n'iki n'amategeko nitwe navuga ngo bunyaje n'amategeko nta tegeko rihari barazi ko bibujijwe nagatima keza gatuma babibika neza mugabo uyu munsi nta tegeko rihari ryobahana babikoresheje nabi no kuvuga rero iri tegeko n'iryamara gutegwa ku mukono bubahwa naho rero hanse yuko abo bose bafise amadone a caractère personnel bategeza uzoca biyandikisha muri ya agence ijejwe kuyakingira no kuvuga rero namwe twatanga muri rusansoma rero kuko nawe nyene ni menshi aho twatanze ahari hose umuntu yitwa responsable de traitement des données afise amadone menshi y'abana treta azotegerezwa kuca yiyaregistra kandi baca bakurikirana ukuntu ayo madone bayakoresha gukoresha wati uko inzego zizokorana ku bijyanye no kubika amadone ego umwe wese azobikiwe muri banki obu niwabo Braludi barabika hama ya agence gusa nagashizeho ko numva umengo dutahura yuko umengo amadone azobikwa muri agence ni controle gusa kandi muri interconnection hama ego ikibanza nacishuye naco nyene très honorable navuze yuko kuba biri muri ministère ifise économie numérique dans ses attributions iyo organe ni technique kandi nibo bafise abahinga muri TIC bashobora kubikurikirana neza cyane hanyuma twavuze tuti les risques sont minimes aho se kwa nyakubahwa deuxième vice président wa Sénat les risques sont minimes ati le profil du responsable profil du responsable nibaza ko ashobora kuzoja muri ya décret mugabo twebwe kumuyumvira nibaza ko bitari ku rwego rwacu azoshiraho décret azovyemeza nibaza ko ari bashaka kuzovuga bati le profil y'umuntu azotwara iyo organe ishobora kuzoba imeze uko mugabo nibaza ko kuri uru rwego twebwe kandi twari guca shira mu ibwirizwa mw'integuro y'ibwirizwa ngira ngo kwari kuba ari kuyiremereza ivyo bizoba biri muri irya décret izoshiraho rujya rwego byaza ko bizoba birimo hanyuma risque n'ukuri uko twavuze que c'est minime murumva ko igikorwa ca ARCT n'igikorwa ca ci agence biratandukanye kuko ARCT izoba ijejwe le contrôle ya agence de télécommunication mugabo agence yoyo yirabira ari amadone gusa begeranije nta kindi umva ko ntibazonagongana gusa twavuze tuti birashobora gushikana ARCT kabifisa amadone nawe yegeranye iyo organe nayo comme ijeje gukurikirana l'utilisation la gestion et le traitement izo données irashobora kubikora
inyishu numva nashoboye gutanga très honorable président du Sénat mbarizo murakoze kwa mwantegaza amatwi. Urakoze cyane, nibaza ko watanze umuco ukwiye, nibaza ko mwatanze umuco ukwiye. Nagira banyakuba bakenguza amateka muravye le contenu de l'article 42, ndazi ko ariho hari ibibazo vyinshi. Bavuga bati un organe de protection des données à caractère personnel dénommé Agence de protection des données à caractère personnel veille à l'application des dispositions de la présente loi. Nibo bazokurikirana ko ibiri ndani muri libwirizwa biriko biraja mu ngiro. La linéa ya mbere ivuga iti ikurikira ivuga iti l'organe de protection des données à caractère personnel contrôle le traitement de données à caractère personnel et veille à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. L'article yanditse neza cyane. Akandi gaca kabiryohora nakahe un décret détermine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence de promotion des données, de protection des données à caractère personnel. Iyi décret nizoca yerekana mbe iyi agence izokorana gute niyo ayo madona azoba yavuye. Ayavuye mu mabanke bazokorana gute n'amabanke. Ayavuye muri interieri bazokorana gute. Nibaza ko rero l'article vraiment irikwije. Ikindi nagire nongere ko nyakomushikiranganje yavuze ko gutora amadone ari lo consentiment. Oui, mais hari amadone leta ibikeneye kumwene gihugu wayo. Kuko leta ni itegerezwa gukingira umwene gihugu wayo. Amadone rero leta ibikeneye nizorindira kuvuga ngo ni consentiment. Nimbe tuvuze tuti aya madona ategerezwa kuja muri carte d'identité biométrique. Aho nawe tuzakubwira ati duhereza aya madone abanza avuge ngo ni consentiment wapi. Kuko ayo madone tuba tugira ati abagiraje muri carte d'identité biométrique pour l'intérêt général. Iyo l'intérêt général nayo nawe nyina barimo. Nibaza ko rero ibi ari ko bitahuruko. Hanyuma ikindi ibya RCT yabisiguye bikwiye. Ikindi gikomeye itegeko rijaho kugira rikinge ubugizi bwa nabi. Iri tegeko rimaze kujaho rizoca rikinga ubwo bugizi bwa nabi bwose bwashobora kuboneka biciye muri ayo madone à caractère personnel. Voilà. Nibaza ko ibibazo rero byaheze kandi umushikiranganje yaduhaye umuco ukwiye no mugwi bakoranye umuco bawutanze.